Turiko turose imigambi myinshi dukora mu gihugu cose, tufite ama projet mu Cibitoki, Makamba, mu Kirundo, Igitega, ngaha i Bujumbura amakatiye nka yose. Niyi miroir turi mu bambere bahejeje mu inzu izi mubona amaze za kijambere. Igihugu c'u Burundi dutegerezwa kucubaka, dutegerezwa kugira neza nkuko riri mw'ihangiro twihaye nk'umugwi BMBC Group wo kubaka duhereye mu ntara ya ruguru tugashika mu ntara y'epfo. Uwurongoye umugwi BMBC Group amenyesha yuko hariko harategurwa ibikorwa ibindi bisa n'ivyatanguye vyo kubaka igihugu c'u Burundi, kugishiramwo amazu meza ayagurishwa n'amahoteri kugira ngo igihugu c'u Burundi kibe igihugu gishajije, kibe igihugu ciza, kibe igihugu gisa neza nk'ibindi bihugu. Kurikirana umuyobozi wa BMBC Group atubwire uko yabitanguye naho ibikorwa bigeze, ni mu gihe avuga yuko haheze imyaka 12 ariko akora ibi bintu nyene. Turafise imigambi myinshi yo kubaka uburaro hirya no hino mu gihugu, hanyuma twarakoze imyaka 12 ni myinshi turunguka kubera dufise amazu amajana n'amaprojet manini manini magiye murabona, hanyuma dusanga societe yacu ntiyoguma ikoresha ibintu byose itiye. Turabona turiko turose imigambi myinshi dukora mu gihugu cose, tufite ama projet mu Cibitoki, Makamba, mu Kirundo, Igitega, ngaha i Bujumbura amakatiye nka yose. Niyi miroir turi mu bambere bahejeje mu inzu izi mubona amaze za kijambere. Mu 2015 twariko turubaka inzu z'abakiriya bacu ngaha muri miroir. Rero mu mwaka wa 2019 twaragize umugambi wo kwironsa imiduga n'amamashini vyotuma twikorera ibintu twahora dukota mu yandi masosiyete. Niho rero kwa dukora projet twise mécanisation de BMBC. Iyo projet tumaze kwitangura dusanga ntitwoyishobora. Mécanisation yasigura ko tugomba kurondera amamashini akora atwara imizigo, amashini aterura imizigo yimba n'ibindi, amakamyo atwara imizigo, amakamyo atwara imisenyi n'ibindi. Dusanga umugambi ni munini, ntitwowishoboza tutari kumwe n'amasosiyete ya rutura ku isi abikora ahingura ivyo vyuma. Rero turipanga kurugero twashobora reka rero tugende kuyarondera, tutagenda mu gihugu c'Ubushinwa n'ahandi mu bindi bihugu, turagira amasezerano n'amasosiyete azoduha ibikoresho. Muri 2021 canke na kabiri twaragize inama n'abamesha makuru, turababwira uwo mugambi ko twawutanguye turembeje kandi ko tuzobaha raporo tubereke aho sosiyete yubaka amazu yitwa BMBC ikongera ikagurisha igejeje kwironsa ibikoresho bizotuma isosiyete rutura. Murabona ngaha mu Burundi uzabona amazu menshi, ibikorwa byinshi bikorwa n'amaboko, n'ibikorwa handi bikorwa n'amamashini, ngaha twaca bikosha n'amaboko. Kandi ni vyiza inkezi ikerugo bireha, ariko nitwoguma ngaho cyo tuvuga duti rero ubuko turiko turaronka urufatiro tukadutanga kuja mu migambi yo kugwiza uburaro, kubaka amazu agurishwa. Mwabonye za Gahahe, mwabonye za Tenga mwahaciye, mwabonye za miroir aho hirya, ahandi ni muri diaspora city projet nshasha twatanguye. Ni projet y'uburaro amajana nka 3, izo birimwo na hotel nziza, izo birimwo n'amasare y'amanama, ibintu byo kuruhukiramo. Niyo hambere hazoba ari heza nitwaheza umuntu ari Bujumbura azokifotoreza ifoto hariya kuri autorite. Turavuga ati none ko iyi migambi turiko turayikora ari myinshi, reka dushira inguvu muri wa mugambi wa mécanisation. Rero uno munsi twabakoranije kugira tubereke bimwe mikoresho biri ngaha. Urumva hari nk'amakamyo dufise agenda ibihugu byo hanze nkaya, amwe ntari ngaha, hari handi ari ku mashantier bari twagaka ibikorwa, mugabo uno munsi zashoye guhurira ngaha zitari zike, kandi tuberetse ni nshasha hanini, urazibona ko ari nshasha. Rero twazirose, twaragize mission muri 2022 mu Bushinwa, turumvikana n'amasosiyete twari tumaze imyaka tuyaga, nabo nyene baraje ngaha y'ukuntu bazodufasha gutera imbere muri vy'ama anje. Ngaha ntama ntuze yamubona, ntama biridozere, nta bintu vy'imubona navyo biriko biraza, ibindi turabikoresha mugabo ibitaraza turiko turabizana. Rero izo societe zarabirungitse
ibi ni imwe bimaze gushika vyereka abakiriya bacu abarundi muri rusangi ko dufise imvo yo kwabwira ko dufise inguvu zo kurangura imigambi minini kuko turafise ibikoresho. Hanyuma tumaze imyaka 12 tuko takora bino bintu impande y'ibikoresho, turafise experience, turafise n'abakozi bakwiye. Nuvuga aba engineer babimenyereye bari wacu, aba chef nka jewe bamenye guteta amadosiye maze imyaka 12 bayakora mu byo kubaka no mu bindi turahari. Hanyuma abakiriya bacu mwabonye ibidyo tuko turakorana hari ama project manini manini bigenda neza. Hari hasigaye gusa ko turonka ibi ekipema. Mu myaka rero mikeyi canke amezi makeyi tuzoba dufise inguvu. Kubera amasosiyete ndababwiye yo mu bihugu byo hanze za Turiki za Chine nibura ya mbere turafite n'amasezerano yo kuzorungika n'abahinga bazokwigisha amashini tuzobereka hanyuma atabarundi bazi kuyakoresha yubaka. Nukuvuga mbere ncangenda ngiriyeho ndababwira nti ayandi masosiyete na harimo na leta yubaka, murana ko hariho inkenero z'ivyuma nibegere BMBC turazi aho umuntu acabwira ivyuma biboneke kandi bitavunanye kandi vyihuse.